Akenshi rero wasanga abaririmbyi bidoga ko bishwa n'inzara, ko karaoke zahagaze, ko imyidagaduro yahagaze, yuko amazu y'ubutambiro yahagaritswe, ukabona yuko abantu bari mu ruganda rw'umuziki basa n'abadehukiwe, basa n'abababaye, kumengo isi irabaguyeko. Ku kibazo cya mbere mutubajije ku bijyanye na covid, ibikorwa byaba byarakozwe muri entertainment, novuga yuko covid-19 mu bisanzwe cyari kiza, cyari cyafashe isi yose. Rero umuziki w'u Burundi n'u Burundi cyo kimwe byari gusigara inyuma. Rero nkuko abantu baraho bakunda kubivuga ngo service minimum hakozwe ibikorwa bibayabaye mu bijanye n'umuziki. Novuga yuko atari byinshi cyane byashoboye gukoreka biboneka. Rero muri ico gihe ucusanga abaririmbyi n'imyidogo n'iki, jewe nakunda kubwira abaririmbyi uko nsanzwe ntwara coopérative des musiciens du Burundi, rimwe mwishira hamwe rihanira ivy'umuziki, inyungu z'umuziki w'u Burundi. Abo rero dushoboye guhura narababwira yuko bategeza kugabanya imyidogo, kuko leta yafashe ingingo ni kuneza y'abana bayo. Covid nta numwe atazi yuko yari yaragisibije, reka tuvuge yuko yari yaragisibije kuko binarapfuma na buke buke. Rero kukijanye na coronavirus mu bisanzwe twatiza kukitahura yuko ingingo leta yari yarafashe hari kuneza y'abana bayo. Uga twibuke neza, twibukanye yuko naho leta y'u Burundi yatezuriye abaririmbyi, byahuriranye kandi nuko abaririmbyi muri ivyo bihe bari mu nduru zijanye n'ingorane n'injyane zari muri Amicale des Musiciens. Hanyuma ivyo navyo byaradidije kutuma umuziki usubira guca wivyukiranya. Hajya rero umuziki naho barekuye yuko bakora ntibashotse bivyukiranya, kuko babanje kubanza kuja gutora umuti w'ingorane zari zisanzwe zihari muri Amicale des Musiciens. Burya bijya ibintu byaradutwaye umwanya, nico gituma mubona yuko naho leta yatezuriye abaririmbyi muri ivyo bikorwa, abaririmbyi ntibabonetse cyane kandi mu bikorwa by'iwabo naho bari babatezuriye. Leta y'u Burundi, leta mvye, leta nkozi yiyumviriye irabona yuko vy'ukuri ikiza roho nyanganda coronavirus gisa n'icyatezuye gato apana cyane, kuko n'ubu iracyariho, iracyatikiza inganda. Kandi mbandanya nsaba yuko abantu tubona kurikiza amabwirizwa ya leta yo kucikingira no kukigwanya no kugituza. Yiyumvira avuga iti ubu turashaka gutezura gato abaririmba basubire kuririmba, amazu y'ubutambiro, umunezero, kwidagadura, biciye mu cyo nakaranga bisubire kubaho. Ico turakenguka cyane gose. Akamuno batera rero uko kuntu leta yari sinovita ignorance cyangwa ikindi, muga kari akagohe bahaye abanyamuzika ati turakeneye, turafise inyota yo kubabona muri organize, yo kubabona leta ifise intumbero yo kuorganiza ibintu, namwe bwe mushobora kubishira mu ngiro. Ivyo rero abatowe muri coopérative, abatowe muri Amicale, ako kantu barakabonye bagakosore, babe abantu babizigigwa, kuko ako kantu karashobora kuba karerekanye yuko abanyamuziki icizere no kwizigigwa hari aho bishobora kuba byari bigarukira. Ubu rero ko batowe mu buryo bushasha kandi bwizewe na benshi, bace bafatiraho rero bavuge bati turolance umuziki, turolance. Uno munsi basket ifise public yayo, uno munsi football ifise public yayo. Muguro munsi les artistes musiciens ne sont plus capables, ntibakiri capable yo gushobora gukora igiteramo mu gisagara ca Bujumbura ngo bikunde. Nico gituma mubona abaririmbyi batari bake, dufate ababazwi Oleg, dufate Embedata, bariko baje gukora ibiteramo hagati mu gihugu, umwe Gitega, abandi Bubanza, abandi kubera iki bariko baratinya kuza gukorera Bujumbura. Ako kantu rero bakarabe bagakorereko, basubire kugarukana icyizere cya public y'Ibujumbura, ya public twabuze yaciye yigira muri basket, peut-être kubera aho ari organiser, yaciye yigira muri football, peut-être kubera aho ari organiser. Ubu ko muziki yasubiye kwiyubaka mu ma structure azigize, bace bicara hamwe barabe ako gahaze, hanyuma bagakosorere hamwe. Mu gihe cya Covid igishushe abaririmbyi barakora, nka jewe ubwanje Covid igishushe cyane gose, nticyabuza ko nja muri studio,
cyabuza ko nja muri studio nkakora indirimbo mfise n'urukurikirane sinigeze mpagarika ndafise urukurikirane rwizwe n'indirimbo 10 umudiho wa reggae gusa urumva je nabandanje nkora n'abandi baririmbyi benshi hariho abajene benshi mwagiye murumva mu misi heze nashoboye gusohora indirimbo baranamenyekana ku rwego rw'amaradiyo no gusohora imiziki abaririmbyi ntibigeze bahagarika kuko turetse n'ivyo nta munsi n'umwe muririmbyi yigeze atererana ingorane igihugu cy'u Burundi haba mu ntambara haba mu ngorane zimeze gute abaririmbyi baguma bakora kuko bumva yuko inshingano yabo ari ugukora mu mahirwe no magogo abaririmbyi babandanya bakora twarabandanye rero dukora cyane gose ahubwo mboneka cyo gukeza abaririmbyi bandanye basohora indirimbo batandukanye hanyuma icyatuma gusa badashobora kugira byinshi birengeye nico cy'ibiteramo kuko umuririmbyi ajana n'ibiteramo rero ko leta yarafashe ingingo yuko ibiteramo bibanza kubangira urumva ibiteramo byarabangiye turavyemera ariko n'icyabuje ko tubandanya dukora imiziki hanyuma ubu muri iki gihe rero byitwa yuko leta yatezuriye imyidagaduro urabona ko abaririmbyi benshi baciye baririmba basohora indirimbo basohora imiziki urabona abajene benshi cyane gose basohora indirimbo zikomeye cyane gose kuko muririmbyi ntigize hagarika mu bisanzwe ibiteramo rero hari abaririmbyi bashoboye gusohoka bagiye gukora ibiteramo hirya nino ariko urabona yuko biracyari nk'ugukandakanda ntibirafata cyane kuko urabona ko benshi baracatinya gukora ibiteramo benshi ntibariyumva no mu makaraoke aya makaraoke twame tuvuga ugiye mu makaraoke usanga abantu bataruzura urabona yuko abarundi batahuye kwikingira abarundi baratahuye kwikingira urabona yuko kenshi batinya kwegerana urabona ko batinya kuza mu kivunga cy'abantu urabona ko zanyigisho leta mvye leta nkozi yadushakako urabona ko za abarundi barazitahuye uko ibiteramo barabirekuye ariko urabona ko abantu batuzura kubera yuko karanga mutima ko kwikingira urabona ko abarundi bagafise kumva yuko atoja mu bantu benshi turashima abagiye barakora mu bihe vya post covid bagiye barakora ibikomeye nka Farias nka Satbi bakoze ibiteramo hanze y'igihugu baragize ama experience barabona yuko bishoboka twaragize attack kuko nibindi bihugu byarekuye ibiteramo hanyuma barundi tuba mu bambere baja kubataka kia c'est une très bonne chose kandi twarabonye yuko birashoboka yuko dushobora gufata Europe birashoboka yuko dushobora gufata East Africa kira noneho ugira dufate Europe neza mu bijanye n'umuziki birasaba yuko dufata akarere kuko ugiye kugira concert muri Europe hanyuma ukarabwa n'abarundi gusa dushobora gukwiza n'agasahare k'imetero 2 kuri 2 kugira ushobore gukora igiteramo muri salle muri Europe birasaba yuko warafasha akarere kugira ngo ugiye kugira concert mu France canke mu Bubiligi canke muri Canada ntuze kurorerwa n'abarundi gusa uze kurabwa n'abatanzania n'abaganda n'abakenya n'abandi ivyo rero muri post covid Farias na Satbi baravyerekanye yuko ari ibintu biri possible kuko natwebwe abarundi baba diaspora bahora baja kuraba ibiteramo vya Diamond muguro munsi tugezaho n'abatanzania baza kuraba Farias yagiye mu bindi bihugu ivyo rero nibike mvuze mu bikorwa byinshi byakozwe post covid